ukwegurira Imana kano gasengero. Mubwire umutigwa nimuze utakambira umukama wacu ngo abanze ahezagire aya amazi kugira twimikire ikimenyetso c'ukwigaya no kwisubirako kwacu, ikimenyetso kandi co kwibuka ibatisi. Turongera kandi tuyamikire impome z'agasengero gashasha n'iyantari nshasha. Ese umukama wenyene wifashisha inema yiwe ngo twame tumugorokeye n'umutima woroshe muri Eklezia yiwe. Tusabe. Mana, wewe uronsa ubuzima n'umuco w'ibintu byose, urazigama abantu n'urukundo rwinshi, si urukiza gusa bakura ku buvyeyi bwawe, ariko n'umutima w'ubuvyeyi urabuhagira ibicumuro vyabo n'akabobera ku rukundo rwawe. Kandi igihe cyose bamurikora banywanisha na Kristo umukama wawe, nkako niwe washinze ingingo bitumwe n'impuhwe zawe, kugira ngo mwiyibagirana ry'amazi abacumuzi bamanuka bagapfana na Kristo bazuke barakijijwe ibicumuro kandi babaye ingingo ziwe. None rero mukama, nushungururire umuhezagiro wawe kuri aya mazi, kugira ngo kuri twebwe no kuri izi mpome zisengero zo kuyamikira kibe ikimenyetso c'iriba ry'urukiza twatyoroowemo muri Kristo, ariyo twagiriwemo ingoro za mutima mweranda, maze twe n'abavukanyi bacu bose mu kwemera niko duhimbaza ayo mabanga muri Eklezia y'Imana, dutega iteka kuzoshika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Oh
Mabanga ya Kristo kandi ahantu ikirero bwiza bwayo Imana ibarondereza muri